Turongeye kubaha ikaze mwese muri bino biganiro mukurikirana kuri Nombonesha kure ndetse no kuri YouTube n'abadukurikirana hatandukanye haba no ku ma WhatsApp kwadukurikirana ku ma Facebook. Ni muri cya kiganiro musaze mumenyereye kandi mukunda citwa umuntu muzima. Rero uwo muri kumwe muri uno mugoroba kubadukurikirana amasaha ariko kubadukurikira hirya no hino turagiye kubaramutsa kandi mu izina rya Yesu. Rero uwo muri kumwe ni Kaze Kante Godson. Rero tukaba tugiye kwigana ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rikaba ari ryo ryaturemye, niryo ritubeshejeho, na cyane ko ari ryo ridukorera byose. Niyo mpamvu ijambo rikomeye cyane kandi rifite agaciro gakomeye cyane. Niyo mpamvu kubakurikirana ku basoma Bibiliya haba Zaburi ya 33 umurongo wa 9 tubwira neza ko Imana iravuga, ariko iyo iyivuze yitegetse hoho biranakomera cyane gusoma. Niyo mpamvu Yesaya we wacha tubwira ko neza yuko ijambo ry'Imana iyo rigiye ntabwo rigaruka ubusa ritashitse kuco Imana yashatse ko rishika. Rero niyo mpamvu natwe muri twashatse kwigana amajambo y'Imana, ariko twazakuza kurabira hamwe cyane kuvyerekeye ubugwayi, cyane ko abantu bagwaye mu isi no siragwaye. Nta nuwo kwirata, nta nuwo kuvuga ati ngo aranakomeye, kuko abantu benshi ku isi baragwaye cyane. Niyo mpamvu indwara ziri ku isi ni nyinshi kandi ziratandukanye, ariko tuzakuragira hamwe uno munsi ku ndwara ya asima. Asima ni indwara ikomeye cyane, ni indwara igwaye abantu benshi ku isi, ni indwara irembeje abantu benshi haba ku isi yose hatandukanye, haba no mu Burundi, haba muri Amerika, haba mu bihugu bitandukanye ku isi, haba no muri Aziya na Australia. Henshi iyi ndwara barayigwaye abantu benshi. Bibiliya iratwereka nko muri Yesaya igice ca 1 umurongo waho wa 5 ngo mbega n'ubu muracadaramira ngo mukubitwe, ko mwiyongeranya kugarariza, umutwe wose uragwaye, umutima wose uradendebukiwe. Umutwe wose uragwaye kandi umutima wose uradendebukiwe. Ku basoma igitabo ca Jesu Kihoho berekana neza ko isi yose igwaye. Isi yose iragwaye, igwaye ibintu bitandukanye byinshi, iragwaye indwara y'icaha, indwara z'umubiri, ingwaye n'ubwibone n'ibindi byinshi sigwaye, ariko Yesu niwe yavuze ngo nimuze abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Rero umuntu wese amaze kubona yuko aremerewe, umuntu wese amaze kumva ko arushe, hariho umuti duhabwa, ni Yesu Kristo wenyine ubwiwe niwe ashobora kudukiza, haba amarushwa, haba indwara, haba ibyago biri mu isi, ibyo byose Yesu arabidukiza. Rero niyo mpamvu natwe abagwaye n'abarushe n'abaremerewe mwumve yuko umukiza hari ni Yesu Kristo. Kubasoma gitabo ca Baheburayo 13 umurongo w'8 ho batwereka neza uko yararejo niko nubu akiri, kandi ntazokwigera ahindagurika, azokwama runyene. Uko yavuye abanyamibembe, uko yavuye abagwaye butinyanka, uko yavuye abagwaye ingwara z'intandara, uko yavuye abantu benshi ku isi, uko niko ameze n'ubu niko akiri. Uko ni umwizere gusa, kuko abo yagiye akiza bose yababwiye ijambo ngo ukwizera kwawe kuragukijije, ukwizera kuragukijije. Niyo mpamvu twebwe Imana yadusabye kwizera gusa, ibindi ikivyikorera. Rero niyo mpamvu abanesha isi, ukwizera gusa niko gushobora kunesha isi, niko gushobora gutsinda ukwizera gusa. Rero ni kwizera Imana, ariko ntabwo umuntu yizera ivyo ari byo byose, kuko ku isi hari inyigisho nyinshi, hari ibintu byinshi umuntu ashobora kwizera, ariko uwizera vy'ukuri yizera amajambo ya Kristo nkuko vyanditse mu Baroma igice caho c'10. Rero muri rusangi reka twige kuri ino ndwara ya asima. Asima ni indwara ikomeye cyane, ariko tuza kwiraba mu bice bine bikomeye. Bwa mbere turaraba asima niki, ca kabiri ibimenyetso vyayo, uko ikinga n'umuti wayo. Ariko mwumve ko ino ndwara nkuko twabivuze mu cegeranyo OMS yatanze co kimwe n'ishira hamwe gitwa Global Asthma Network canke Réseau Mondial pour l'Asthme, nishira hamwe mpuzamakungu gitaho cyane cyane abagwaye indwara ya asima. Baratanze icegeranyo aho berekanye neza ko abantu bagera ku miliyoni 334 ku isi bagwaye ino ndwara ya asima. Miliyoni 334 ku isi baragwaye asima, na cyane ko imiliyoni 3 zo muri Canada hoho imiliyoni 3 bobo barayigwaye. Murumva ko ino ndwara ikomeye cyane. Rero kuri izi miliyoni bazigwaye cyane cyane nko mu Bufaransa hoho berekanye yuko imiliyoni 4 z'abafaransa barayigwaye indwara ya asima, ariko 60%
ndovuga ati muri ico gitigiri ni 6% ya population canke y'abanyagihugu baho 6% barayigwaye, ariko ngo muri abo batandatu 9% yabo abana barakunda kugwara ingwara ya asima. Turaza kubirabira hamwe impamvu bakunda kwigwara cyane, ariko mwumve ko bino biharuro biteye ubwoba kandi ari byinshi, kuko mwumvise ko miliyoni 334 ku isi bagwaye ino ndwara, ntabwo ari bakeya cyane, ntabwo ari na bakeya, ahubwo kubakurikirana nko OMS yatanze icegeranyo kubasoma nko kuri site yaho ya OMS, barerekana ko kuvyerekeye indwara ya asima yuko ibihumbi 180 ku isi barapfa buri mwaka bishwe n'ino ndwara ya asima. Ibihumbi 180 ku isi barapfa bishwe n'iyo ndwara ya asima. Nko mu Busuwise hoho 8% y'abanyagihugu baho bose abo 8% barayigwaye. Nko muri Allemagne imiliyoni 4 z'abantu baba muri Allemagne barazigwaye, baragwaye mwe ni ingwara ya asima. Aba Iburaya hoho berekana neza yuko buri myaka 10 ino ngwara yiyongera ku rugero rukomeye cyane. Nko muri Etats-Unis canke muri Amerika batwereka neza yuko 60% y'aba muri Amerika barafise ino ngwara ya asima. Sibakeya munumva ko 60% y'abantu bagwaye asima muri mu bantu babaye muri Amerika 60% baragwaye no ngwara ya asima, aho berekana neza ko muri Amerika hoho buri mwaka ibihumbi 5 bipfa byishwe n'ino ngwara ya asima. 5000 par an abo barapfa bishwe n'ingwara ya asima. Rero nko mu Buyapani hoho birateye ubwoba cyane, kuko hoho bayerekanye neza yuko 3 million bose abo bantu 3 million canke miliyoni 3 z'abantu baba muri mu Buyapani bagwaye no ngwara ya asima. Muri 7% muri bo irakomeye cyane, yani ku buryo bihebuye, ku buryo umenga nta n'ivyizigiro bafise, ahubwo gusa ari Imana yonyene niyo mpamvu baragwaye cyane ino ndwara. Ikindi naco nuko 30% yabo bagwaye mu Buyapani, muri abo miliyoni 3 bagwaye ino ndwara ya asima, 30% bobo bagwaye asima bavuze modéré imenyerewe na bose. Asima kenshi umuntu usanga agenda kantu yipompa, benshi barayigwaye mu Buyapani. Nko muri Australia hoho berekana yuko umwana umwe kuri 6 baba muri Australia barayigwaye, ariko abo bana bari munsi y'imyaka 16. Mu bana bafise imyaka 16 kumanuka, umwe muri 6 aragwaye iyo ngwara ya asima. Bisigura ko uzanye abana 6, abandi 6, umwe muri abo abafise ingwara ya asima. Murumva ko ino ngwara ari ingwara ikomeye cyane, kandi abantu bakwiye kuyirinda gose, bivanye nuko yishe benshi, gwaye benshi, kandi benshi babuza amahoro, kandi murumva ko yica cyane. Kubakurikirana OMS yo yerekana neza yuko n'abashakashatsi benshi berekana neza ko mu ndwara isi itakarijemo amahera menshi, ihombyemwo amahera menshi, hariho ingwara ya asima. Ngo isumbya OMS ngo amahera ishira muri sida n'amahera ishira mu kugwanya igituntu ari make paraporo ya asima. Asima itwara menshi gusumba ya sida canke ino ndwara ya y'igituntu. Niyo mpamvu asima irakomeye cyane. Mwumve ko n'abahinga berekana neza yuko buri myaka 10 abantu bagwaye asima biyongera kuri 50% ku isi yose. Après 10 ans 50%. Mwumve neza ko abantu bimara muri ko muradukurikirana muri bino biganiro, mwumve ko 50% ni benshi. Nk'ubu ku isi batweretse neza yuko imiliyoni 334 bagwaye asima, ariko inyuma y'imyaka 10 hazoba ari imiliyoni 668. Mu yindi myaka 10 abo bazokwiyongera ko incuro kandi zibiri, bagwe ku miliyoni ku muri yaridi n'ibihumbi n'imiliyoni 200 y'abantu bagwaye ingwara ya asima. Murumva abantu b'Imana ko abantu bakwiye kwirinda ino ngwara, ariko bagira ubushakashatsi kubakurikirana abantu benshi bagwaye ino ndwara n'abantu baba hafi y'ibiyaga. Abantu baba hafi y'ibiyaga, abantu bakunda kujya gafi cyane, abo bantu bahura n'ingwara ya asima, kuko turaza kuraba mu bimenyetso by'ino ndwara. None asima niki? Asima n'ubugwayi bufata amahaha, ico bise
ama affection pulmonaire ni ingwara zifata amahaha ariko zigafata uduheha dutwara impwemu mu mahaha. Utwo onye dushobora konda tukaba dutoya bivanye nuko ivyo umuntu yariye, bivanye n'ivyo umuntu yahema, utwo tukaba dutoya ku buryo impwemu zidashobora gushika neza mu mahaha. Ivyo bigatuma amahaha yonekara, niho haba crise ya asima, niho asima iba ibonetse, nuko umuntu nuko twaduheha dutwara impwemu mu mahaha tudashobora kwinjiza impwemu ngo zishike mu mahaha. Ivyo nivyo bise asima. Rero ivyo bigategwa n'ibintu bitandukanye, kuko twamaze kubona ivyegeranyo, twamaze kubona ni asima icarico, ariko reka turabe noneho iyi asima none itegwa niki. Kubasoma kubakunda gukurikirana iyi asima ni indwara imenyerewe, naho tutovuga ibimenyetso benshi barayizi ingene bimeze nuko ifata abantu, ariko reka tubivuge. Ubwa mbere nuko irangwa no gukorora, cane umuntu agakorora mwijoro, ivyo bisera tu agakorora, kandi iyo vyakomeye cane hakaza mikozite, hakaza ikintu kimeze nk'igikorogwa, ivyo bikaza bivanye nuko n'urugero asima imaze kugerako. Ubwo n'ubwa mbere ni ikintu ca mbere kiranga umuntu yagwaye asima. Ikindi ca kabiri nivyo bise difficulté à respirer, nuko umuntu adashobora kumererwa neza iyo ariko arahema, agira intege nke, adashobora guhema neza muri rusangi. Ivyo nivyo bise difficulté à respirer, guhema bigoranye. Ikindi ni cyo bise respiration sifflante, nuko umuntu arahema ariko kumva umenga ariko arasifura, umenga ariko arasifura, ni nk'umusifuzi mu rukino, uko kuntu ahema nabi kandi akaza akantu gasifura, uko umenye neza ko ubu umuntu aba yagwaye asima. Ikindi nuko bimaze kugera kure, kuko ya difficulté kwa koronekara no kudahema neza kugira ngo impemu zinjire mu mahaha neza, umuntu acagira tentative, acashaka guhemera mu kanwa, nivyo bise respiration par la bouche, akihemera mu kanwa. Ikindi noneho ikindi kimenyetso nuko umuntu agerageza guhema cane anyaraguritsa, umuntu agahema anyaraguritsa cane kuko biba vyamugoye, ahemera mu kanwa handi, ubundi bikamugora guhema, ubundi ukumva ariko arahema arasifura, hariho akantu kavuga, uko kuntu guhema nabi gutyo umenye neza yuko asima iba yagufasha. Ikindi naco byamaze kuba kure kubera uko gukorora, uko gusohora ivyo gusohora iyo myanda cyane, amamikozite aba yabaye mu rutwo duheha dutwara impwemu, ivyo biratuma umuntu ashobora kugira umuhogo ukoronekara, kumva yababaye mu muhogo. Ikindi naco nukumva iyo vyamaze kumera gutyo onye umuntu yumva ababara mu gikiriza arababara, canke mu gituza yumva ababaye cane, ico bisera kastora sikire irononekara, ukumva yababaye cane kubera ko uko guhema uko gukorora kenshi, uko guhema nabi bironona, bigatuma na n'igikiriza kigira ingorane, kuko naco niho kuko nico kirinze n'amahaha, kirarinda amahaha mu buryo bukomeye cyane. No mpamvu bantu b'Imana ivyo nivyo biranze abantu bagwaye ino ndwara ya asima, nico bise les symptômes canke ibimenyetso vyerekana yuko ubugwaye no ndwara ya asima. Rero mwumve ko asima benshi bayigwaye ntino habari hafi cane nk'abari mu Burundi ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye, bumve nuko ino ndwara igwaye benshi cane n'abana barayigwara, kuko abana usanga kenshi bihera muri affection, ukumva amabronchite yabateye, ukumva rimwe amasinezite, bigahera kwanza ubwa mbere ivyo bitaranashika amareriji yabafashe bagahema nabi, ivyo bigatuma ana longue vyaratevye umwana mutoyi agwaye aja muri crise ya asima. Rero asima n'abana batoya benshi barayigwaye, ariko mwumve ko igereyade hariho umuti urahari, abantu bumve neza yuko umuti baza kuhabwa. Rero muri magufi mwumve neza ko ino ndwara igwaye benshi, kandi ikibitera noneho ica gatatu twavuze ngo turarabira hamwe la cause, cyateye ino ndwara ni giki, gituma ino ndwara igwara abantu benshi ni giki, la cause. Noneho mwumve neza ko ubwa mbere ni heredité, ni karonda. Iyo umuntu iyo abavyeyi bafise crise ya asima, iyo bafise crise ya asima canke bagwaye asima, biratuma n'abana bavyara bashobora kugwara ino asima, iratoroka kuri karonda. Niyo mpamvu benshi kubakurikirana kumbe ku muvyigwa bizokurikira tuzokwigana uko umuntu ino ndwara z'abavyeyi twakomoye ku bavyeyi, izindi twakomoye kuri ba sogokuru n'abandi, izo ndwara zagiye zidukurikirana, kuko Bibiliya twereka neza ko umwana agira ingaruka z'ibisekuru bitatu vyamwitangiye imbere. Bisobanura ko indwara za ba sogokuru ziza zidukurikirana bivanye n'amaraso y'abavyeyi bacu. Ivyo rero
iyo umuntu amenye ko umuntu yagize ingwara ziturutse kuri abo batuvyaye, hari ibyo ashobora gufata bishobora kumuvura izo ndwara ku buryo zidashobora kumugira ko ingaruka cyane. Ivyo tuzobera abakumbure mu bindi biganiro bizokurikira. Ikindi naco mwumve ko icambere kiranga ko umuntu agwaye ingwara ikirakoze cateye ino ndwara, ubwa mbere arabe yuko abavyeyi biwe batagwaye ino ndwara ya asima. Ikindi ca kabiri ni kwama ahantu mu myotsi myinshi. Twababwiye yuko ibihugu biteye imbere cyane ku isi baragwaye ino ndwara ya asima. Kenshi kubashakashatsi n'abakurikirana berekana neza ko kubwo kuba ahantu henshi hari imyotsi myinshi, ubu hari amahinguriro menshi. Ayo mahinguriro atura ibyotsi akabishira mu gisagara, imiduga nayo irasohora ibyotsi. Ibyo byotsi duhura navyo henshi, haba n'abateka urumva ko bahura n'imyotsi cyane. Iyo myotsi yama kenshi ca mu mazuru yinjira mu mahaha, ivyo biratuma umuntu araronge mu nyuma yaratevye agwara ino ndwara ya asima. Mumve neza yuko nivyo iterambere, ariko mumve ko n'iterambere rifise ukuntu rigisha abantu benshi. Niyo mpamvu abantu cane cane nko mu Bushinwa harabayisekeza cane bivanye neza ko hari amahinguriro menshi cane mu gisagara. Baravuze ngo oya, aya mahinguriro amwe ni yugari kuko abantu baragwaye, kuko baragwaye ingwara za asima, abantu baragwara ingwara zo mu guhema bivanye nuko amahinguriro menshi yashira ivyotsi akabishira mu gisagara. Abavyeyi bababwira ati bani mashire mw'ishure kuko hari ivyotsi vyinshi mwibarabara, reka turindire turabico twokora. Ariko nubundi kubera isi shaka ubutunzi, murumva neza ko biragoye yuko bakura amahinguriro, aho kuyakuraho bayatwara mu ruguru ahantu nubundi ntibari bakuyeho ingorane, ahubwo bari bimuye ingorane bayitwara ahandi. Niyo mpamvu amahinguriro menshi ku isi ateye ingorane nyinshi cyane bivanye nuko bijya byotsi abantu bahema birabononye ku buryo n'ingwara ya asima ishobora kubinjirana mu buryo bworoshe cyane. Niyo mpamvu ivyotsi ari bibi cyane ku bantu bavyumve. Ikindi naco gitera la cause gitera ino ndwara n'abantu bakunda gufungura ico bise amafi, les fruits de mer. Abantu bakurikirana ubushakashatsi n'ibitabo bitandukanye nka Cose, Dr Pamplonage yanerekanye neza ko abantu bakunda kurya amafi n'abantu bafise riske cyane yo kugwa ino ndwara ya asima. Mwarabikurikiranye nk'ivyegeranyo vyagiye bitangwa nk'abantu baba nka Australia, murabona ko iba hagati y'amabaha y'ibahari, iri muri bahari ya India canke Ocean Indien. Murumva neza ko abantu benshi babeshejeho n'agafi, abo nko mu Buyapani benshi babeshejeho n'agafi kuko nayo iri hagati mu kiyaga. Murumva neza ko abantu kenshi bakunda kurya amafi cyane bafise ikibazo cyo kugwara ino ndwara ya asima, kuko irabafata mu buryo bubangutse kandi bworoshe cyane cyane nk'abagizokeje hoho ni ingorane zikomeye cyane, kuko iyo ukurisha kuzotsa ya myotsi na ya myotse yose biragenda bikinjira mu mahaha kujya nyene bisa nyene niko bigenda bikonona cyane mu mahaha, abantu bakagwara ino ndwara ya asima. Ikindi naco twababwira nuko amafi cyane ni intandaro ikomeye cyane y'ino ndwara ya asima. Ikindi ni inyama, kuko nazo zifise ibinure, kijya kinure coco kiragenda kikonona naco amaha, kuko naco kiri mu bintu vyononye amaha cyane cyane cholesterol LDL, kuko ariyo mbi yonona cyane ingingo z'umubiri. Ikindi twababwira na amata y'inka, amata aya aturutse mu bikoko. Aya mata nkuko muvyumva aya niyo ntandaro y'indwara za asima na bronchite cyane ku bana batoya. Abantu bavyumve nivyo basabwa kumenya n'ubundi bitera ingwara kugira ngo bazikire, kuko nahandi naho twababwira ati ngo mwivure mufate ibiniba, ariko mutamenye icateye ino ndwara ntaco umuntu yoba akoze, kuko n'ubundi isoko y'indwara utayikuyeho ntabwo uvuga kugiye kuvura ya ndwara. Noneho mwumve ko amata y'inka niyo ntandaro kenshi y'amareriji ku bana batoya, niyo ntandaro cyane y'indwara za asima n'amabronchite ku bana batoya. Niyo mpamvu berekana mu bushakashatsi ko abana batoya cyane barakunda guhura n'indwara ya asima niyo guhema nabi, atakindi kibiteye ari na ndwara z'amata. Ino ndwara iba yatewe n'amata cyane abavyeyi baha abana babo. Mu bushakashatsi kubakurikirana ho mu Bufaransa harabaye deba cyane zikomeye zabereye kubakurikirana nk'amateleviziyo akomeye nka RCI, ho baravuze ati harabaye amadeba ku vyerekeye ino ndwara, bari ko bavuga ku mata ku bana n'ibiki. Murumva neza yuko amata atera ingaruka nyinshi, kuko n'abadoktori n'abashakashatsi benshi barekanye neza yuko nivyo hari gihe azatera ingorane nyinshi abagwaye. Kuburyo benshi nko mu Bufaransa n'ahandi ho bagiye bavuga ati reka tubanze tureke dufata ibindi kugira ngo abana bacu bameregwe neza. Rero mumve neza yuko abantu b'Imana ko asima ari indwara kenshi iterwa n'ivyo abantu bakunda gufungura kandi banywa.
twavuze imyotsi ntitwobora kuvuga n'itabi. Abantu bakunda kunywa itabi n'ibindi abo barakunda guhura n'indwara za asima nizo guhema nabi. Ikindi naco twababwira nuko abantu bakunda kuba ahantu hakanye cyane ariko ntibipfuke neza. Ico bise abantu bakunda kuba hakanye, harimo bakunda ahantu hakanye, imiyaga ikanye, ibyo bintu bikanye, ariko n'ubundi ntiyipfuke neza, ntiyambara ibintu bimukingira neza, agahema iyo miyaga ikanye. Ibyo mwumve neza yuko bigiye konona umubiri, kuko mwumve abantu bimana ko umubiri naho umeze gutya, ukunda ibintu by'akazu yasi canke bishushe kugira bije kuri temperature y'umubiri. Iyo umubiri ugiye uhura n'ibintu bikanye, murumva neza yuko muba muwononeye, kuko bikibusubiza kubishusha kugira ngo bije kuri temperature y'umubiri. Niyo mpamvu ari ibintu kunywa ibintu by'akazu yazi, ibintu bidakanye ari byiza cyane ku mubiri kugira ngo umubiri urindwe neza. Ibyo ni bimwe mu bintu abantu nivyo biteye nyamukuru ino ndwara ya asima. Rero ku bantu bamaze kuyigwara hari kindi basabwa kudafata, ni ivyema cyane. Abantu bagira ivyema bibisi ariko bafise indwara ya asima bavyirinde cyane. Aho turabwira nk'abantu bafise n'inkorora, abantu bafise ibintu bibazivya, ushobora kugira ingorane nyinshi cyane kuvyerekeye ino ndwara ya asima. Rero kubadukurikiranye murumva neza yuko ino asima igwaye abantu benshi, kandi murumva ko ibimenyetso nyamukuru by'abayigwaye nivyo. Ibindi navyo nirakoze ivyateye ino ndwara twabibabwiye. Bwa mbere twababwiye ko ari heredite, ica kabiri twababwiye yuko ni corona baba hano hari imyotsi myinshi canke ibintu bisohora ivyuka. Ikindi naco ni inyama. Ikindi naco twababwiye ko ari amafi. Ikindi naco twababwiye abantu banywa amata. Ikindi naco ni abantu bakunda kuba ahantu hakanye. Ikindi naco ni la poussière, ni ivumbi, ahantu bakunda kuba ahantu hari ivumbi nyinshi. Ivyo birateye ino ndwara ya asima. Rero reka mwumve ko kuyirinda abantu boyirinda gute ino ndwara ya asima. Bibiliya kubasoma mu gitabo ca Zaburi igice caho c'107 baratwereka Imana mu bw'urukundo rwayo hari ibyo yagize yatanze kugira ngo bishobore kutuvura, bishobore kudukiza mwe n'ino ndwara ya asima. Zaburi igice caho c'107 handitse umurongo waho wa 200, ijana n'indi umurongo wa 200 ngo arungika ijambo ryiwe akabakiza indwara, akabakiza kuja mu vyobo vyabo, izina ry'Imana ntabwo icubahiro. Arungika ijambo ryiwe akabakiza indwara kugira ngo abantu ntibaje mu vyobo. Ukunihagurika, ukuntu babaye, mwumve neza yuko ni wizera Imana urakira nta kabuza. Niyo mpamvu tugiye gutanga umuti kubwo Imana kubagwaye ino ndwara ya asima. Ubwa mbere banza ureke ibyo byose biteye iyo ndwara, nibwo buryo bwiza bwo kuyikingira. Ibyo byaguteye iyo ndwara ubanze ubihagarike. Ariko kandi ikindi naco ni kwirinda mu byo twagiye tuvuga, ni kwirinda icayi n'ikawa, kuko navyone ari ibintu bigiye konona amahaha cyane, kuko birimo utuntu tw'uburozi twinshi twagiye tubabwira dutuma umuntu adashobora kumererwa neza mu magara yiwe. Ibintu ukwiye kunwa iyo ugwaye ino ndwara ya asima, ubwa mbere turabaha ibintu bimeze nk'icayi bishobora kubafasha cyane iyo umuntu afise zino ndwara za asima. Ica mbere ni citronelle n'amacayicayi. Amacayicayi kwa kure ubushakashatsi kuri kino gitegwa nuko ari homede, ni umuti mwiza ku bafise indwara zijanye n'umuhimba byo guhema. Ibihimba byo guhema ni kuva mu mazuru kumanuka kugera mu mahaha. Iyi citronelle irafasha cyane. Iyo ugize akamenyero kakubera icayi irakuvura mwe n'izo ndwara zijanye no mu bice byo guhema. Abafise ingorane za asima, abafise ingorane za bronchite n'izindi ndwara zifata amahaha baze bafata citronelle. Ikindi naco ni menthe. Iyi menthe ni nziza cyane nayo, kuko nayo iza ifasha cyane ku bantu bafise ino ndwara zo mu mahaha, na cyane ko ni indwara ya asima nayo kubere icayi. Ibindi navyo ikawa, icayi camuka, ikirote, abantu bagihagarike bafate mwe n'ibi byayi nivyo byiza, kuko bishobora kubarinda mwe n'izo ndwara. Ikindi naco ntabwo buri bino ushiramwo isukari. Twarabwiye ko nayo nari ntandaro y'indwara nyinshi, kuko kubasoma nk'igitaro ca Nourriture Vivante ho banditse neza ko manger du sucre favorise toutes les maladies. Bisobanura ko abantu banywa isukari cyane, bakunda isukari, bituma bahikaze indwara nyinshi. Ureka isukari bituma wirinda n'indwara y'amahaha, kuko isukari yo igenda kwica amavitamine y'ubwoko bwinshi n'ivyunyu byinshi, gutyo umuntu agashobora kugwara indwara zijanye n'ibyo bice. Kindi naco nuko kunywa icayi c'amababi y'indimu. Ni gufata indimu ukanywa icayi c'amababi yayo,
ayo irakurinda mwene iyo ndwara. Mwavyumvise neza yuko ku bariko baradukurikirana kuri kino kiganiro mwumve ko mante na citronelle hamwe n'amababi y'indimu ivyo biteze bikakubera icayi birakuvura indwara ya asima. Ikindi naco ni kunywa amazi y'akazuyazi arimwo indimu n'ubuki, ivyo ukabikora ukwezi kose birakuvura mwene iyo ndwara, biragufasha kugira ngo ino ndwara ntigusinzikaze kandi uyirinde kandi ushobore no kuyivura ugakira. Mwumve neza yuko ino ndwara irakira iyo umuntu bifashe nkama ibintu turiko turababwira, arakira kandi akamererwa neza. Ikindi naco ca gatatu ni gukora siro imeze gutyo. Bwa mbere ufata igitunguru gitukura, ugafata indimu n'ibishishwa vyayo, ugashirako tangawizi, akayiko kamwe ka tangawizi, ugashirako n'amavuta y'umukaratusi kwa shobora kuyaronka. Amavuta y'umukaratusi abadashobora kuyaronka bashireko amavuta y'ibihoke nta kibazo, ariko uyose y'umukaratusi niyo meza muri bice vyo guhema. Iyo umaze gukoresha ayo mavuta aragufasha cyane kandi aragushoboza cyane kugira ngo ushobore gukira mwene iyo ndwara. None ukoza ko gasiro urakavanga n'amazi makeya, maze ukamera nk'utetse, maze umaze guteka uradukurako ukanwa duke mu gatondo no ku mugoroba, maze ukabikora indwi yose. Ako gasiro wakoze karagufasha cyane, aho duvuga nk'abatama, nk'abageze mu zabukuru, abadashobora guhekenya, badafise n'uburyo bwo guhekenya, canke bibagora, canke nk'abana batoya bibagora guhekenya, abo barashobora kubafasha ugagakorera akano gasiro kugira ngo kabashobore kubafasha cyane iyo bagwaye mwene iyo ndwara. Turabisubiramwo ni gufata igitunguru n'indimu ukayikatana n'ibishishwa vyayo, indimu imwe, ugafata na tangawizi akayiko kamwe ukagashiramwo, ugafata ukabitekera hamwe, ugafata amazi angana n'ikirahuri canke angana n'ikirahuri, ibirahuri bibiri canke iritiro, igice c'iritiro, ukabitekera hamwe maze ukabikurako ukamimina neza. Umaze kumimina neza uronka gatobe kameze neza. Ako gatobe noneho ugashiramwo ya mavuta y'umukaratusi canke amavuta y'ibihoke, ukongera n'ubuki ibiyiko bibiri. Ako kantu ukakanwa mu gatondo no ku mugoroba, ukabikora imisi 3, ukabikora indwi 3. Ivyo ubuvuye ingwara ya asima ntaribwo subira kandi kukonona canke kugusinzikaza. Ikindi naco ni gukora kubashobora cyane, ni gukora salade y'ivyo twababwiye, kuyikora gasalade ukabifungura saa sita imbere yo gufungura izindi fungurwa. Ivyo birakuvura cyane mu buryo bumwe kandi bwiza kandi bworoshe. Ikindi naco ni kujya ni gufungura udutete 3 twa tungurusumu buri ngaburo. Muri mu ngaburo yose ushizemo udutete 3 twa tungurusumu ntabwo ushobora gufatwa n'indwara bwa mbere, kandi ntabwo ushobora iyo uyigwaye hoho uranakira zangorane zo guhema zikavamwo, umuntu akamererwa neza. Iyo rero umuntu ari muri crise agire gutya, iyo umuntu uri muri crise vyanse guhema mwijoro, biranse kuhema, ugize ingorane, ugiye muri crise, kora bino bintu bikurikira: rondera ibumba ry'ugwatsi rutoto canke y'umuhondo nta kibazo, ugire katablasme, wisige mu gikiriza, aho hose mu gikiriza wisige. Umaze kwisiga rimarako iminota 30 kugera kwisaha, aho onye umuntu ararumva amerewe neza, guhema biragaruka cyane cyane iyo yamaze kuja muri crise ikomeye cyane, atawundi buryo ashobora kwigoboka. Binashoboka yagiye muri crise cyane vyononekaye, ashire ku iryo bumba, ariko na cyane ko kwashobora kwihutira kwa muganga kugira bamugoboke hakiri kare. Rero muri rusangi mwumve neza ko iyi ngwara irakira kandi umuntu aramererwa neza iyo afashe bino akarekana vya bindi vyamuteye ijya ndwara. Rero bantu b'Imana mwariko muradukurikirana, twariko twigana hamwe ku ngwara ya asima. Rero mu kurangiza reka dusome muri Yesaya igice caho ca 46 umurongo waho wa 4, handitse amajambo akomeye cyane, aho banditse ngo nzobageza, banditse ngo nimunyumve yemwe ab'inzu ya Yakobo, mwamasigara yo mu nzu ya Isirayeli mwese, abona ateruye uhereye mukivuka nk'abaheka mu kuva mu nda, nzobageza no buzabukuru ndiwe, muzorinda musesa imvi nkibaheka, ni jewe naremye, ni jewe nzoheka, mbere nzobaterura mbarokore, izina ry'Imana bw'icubahiro. Niwe azoduterura turokore, byose Imana izobidukorera iyo twemeye kuba abayakobo. Abayakobo nabumvira amategeko y'Imana bakizera Yesu, abo bose Imana izobarokora. Ni Imana nibayitakambira mu magogwa yabo, haba mu marushwa yabo, irabakiza. Rero ko bariko baradukurikirana mwumve neza ko bashobora gusanga bino biganiro ku mbuga dukorera ko, haba kuri YouTube ku muntu muzima, kubakurikirana abandi ku muntu muzima muri YouTube baradukurikirana, ku bafise izindi ndimi
butandukanye, murashobora kudusanga kuri Facebook murashobora kudusanga kuri kubumva icongereza ni Worshipers Reformers, kubumva igifaransa bobo ni Reforme ni adorateur réformateur, muradusanga ko kuri Facebook. Kubakurikirana mu Giswahili naho ni Uwamusho na Matengenezo, haba kuri YouTube haba no kuri YouTube haba no kuri Facebook murahadusanga. Kubakoresha Twitter hoho bashobora kudusanga kuri Worshipers Reformers mu congereza. Rero bantu b'Imana mukomeze mukurikirana bino biganiro, kandi Imana ibafashe kubakurikiranye, abumvise kuri ino ndwara bashire mu ngiro bino twababwiye, barakira mu izina rya Yesu. Imana ibahezagire kandi muhewe kurindwa mu izina rya Yesu.